mbabaza mwarambonye nitoza mu 2020 ico gihe narababwiye aho twashoboye guhura mbabazwa n'ingene abantu umunsi cyo gusanga ari mu bibanza by'uburongozi abantu babatinya kuba umuntu mukuru si kuba gusa umuntu abantu bakubona ko bamasi bakunama ariko bagukenera bagasanga umuntu uteye ubwoba batora amategeko kumbura ashobora korohereza abantu bake ariko ugasanga ari bagiye abantu bakiri bato bato cyane akaba amategeko yorohereza abari mu migambwe gusumba n'abatari mu migambwe. No mu gutora abigenga tugera ahantu tubona Burundi bukayangana uko Imana yaduhezagiye igihe utunze bwinshi ariko bwagiye burononwa cyane cyane n'ingene ibijyanye n'idini Imana bitunganijwe. Rero nicyo gituma muri kino gihe turi mu bihe byiza by'amatora aho tugomba kwitora bazoduserukira haba baciye mu migambwe ariko kandi muri kino gihe mu buryo budasanzwe aho abigenga baje afite uburenganzira nabo gushobora kwitoza. Muri ivyo rero mvuze ngo Barundi haguruka ucigira gucutse dukayangane abantu bose babibone sibyo. Barundi haguruka banyekanyosha haguruka bikadusena ari igisukindi cya gatatu benshi muri mwebwe mu rwaruka jewe maze imyaka 28 abanzi natanguje umubare w'urwaruka rw'imboneza mw'ikangu witwa New Generation naho utanguje mfise imyaka mike cyane mu bihe bigoye mu ntambara kurera abana bavuye mw'ibarabara bakagenda bagasekera igihugu n'ubundi rwaruka mu mashure benshi twarakoranye ibikorwa bitandukanye. Kubw'ivyo rero kazoza ka kino gihugu gukira kwa kino gihugu gutera imbere kwa kino gihugu bizova ku ruhara rw'urwaruka. Muze mu rwaruka muce mwitura mwishwa muti turashoboye urwaruka. N'abatamba musa batamba gusa urwaruka ntabwo numvise urwaruka. Mwikomera amashini abantu beza murabahizi ariko kubera ko imuze komera amashini ubona ariko nawe ukwiye kwikomera amashi hari abantu bashavuriye hari ingorane dufise mbariziyo n'ibande yawe tugutakomera amashi hari ikibazo ufise ari mbariziyo umuntu wishanyira n'icyatsi yarujitse hari ikibazo ufise kudakoma amashi kudatwenga abana batidegenza abigenga muri bo kubera amasaha ariko atujana twagize urugendo rurerure twashitse dutevye twari gufata umwanya muri wo guterama ariko ejo tuzosubira kandi twabwira ikibazo tuzohuriramwo turi kumwe twese ariko rero kubera ko amasaha baduha mu mategeko asigaje iminota mike nagomba nabasaba iminota 15 canke 20 tuganire hanyuma tuzababwira tuzohurira ejo kugira ngo tubahe akaryo keza yuko n'abaririmbyi abatamba turi kumwe baronka akanya ko kwidagadura. Je mpagaze imbere yanyu rero nitwa Nahimana Dieudonné nkaba ngaha i Nyabugete ariko kandi maze imyaka 30 mba muri kino gisagara ca Bujumbura naho navukiye ruguru ariko kandi bimwe mu bintu bikuru byane bindaje ishinga ko abantu bose babaho baroraniwe. Ndi mukozi w'Imana sanze nigisha ijambo ry'Imana nuko nagerageje kwiga mu ijambo ry'Imana sanga Imana ifise umugambi ku muntu wese yaremye abaho afise amahirwe abaho aroraniwe. Nta muntu n'umwe Imana yaremye gukurikira abandi, nta muntu n'umwe Imana yaremye kuba inyongezo. Umuntu wese Imana yamuremye yamwiyumviriyeko, yaba umuzungu yaba umwirabure yaba muto yaba umuntu akuze, umuntu wese Imana yamuremye imufitiye umugambi mwiza kugira ngo abeho aroraniwe. Ariko twaba twisanga mu bibazo bigiye ingene dusanze mu kibanza cyacu ibintu bitunganijwe, abantu bakabaho barushe, abantu bakaba batavyizigiro, abantu bakaba batamunezero bafise kubera ko bahushije intumbero no kumenya umugambi mwiza Imana ifise ku buzima bwabo. Ubw'ivyo nagomba yuko tuganira twiyumvire n'abarundikazi ingene twoshobora kubaho mu mahirwe turaniwe muri vyose. Nagomba rero ngo muri Imana tuvugane igituma amatora afise agaciro kaniniya cane. Amatora afise ikibanza kinini kugira ngo dushobore kuraba ingene duhindura ubuzima bwacu bw'ingene dusanzwe tubayeho. Ndabona izuba ricaka ibintu navuga ushobora kuba utariko urabitahura ariko niba ufise urukumu nka jewe nagomba ndakubaza woraba ku rukumu rwawe ukandabira ko atatuntu tutuzingi
ducafeko abantu babonye ko bafite uziriko ku rukumu rwabo nka jewe mugeze amaboko yanyu turaba. Okay, igihe mwese mufise amakarangamuntu mwarateye urukumu ku makarangamuntu yanyu. Kubera ko dutera urukumu kuri karangamuntu, dutera igikumu kuri karangamuntu kugira ngo bishitse karangamuntu yacu ikibwa, baca bafata urupapuro bakayishira ku ruhande, bakazana urutoke rwawe ugatera igikumu, na wa wundi yayivye nawe nyene agatera igikumu, hanyuma bagaca bazana rugagamisha, bagaca baraba yuko utu tuntu dukarangamuntu. Kubera iki? Kuko basanze kw'isi nzima nta muntu afise utu tuntu ducafye ku rukumu ducafye nk'utw'uwundi. Ni ukuvuga ngo Imana mu kurema ntiyakwihenzeko, kandi yakuremye igufitiye umugambi kugira ngo ushobore kubaho neza. Simbwira uri iruhande yawe uti ntitwaciye mu iforomo imwe, mubwire ntitwaciye mu iforomo imwe, waciye muri iwawe mfise iwanjye. Rero Imana yafise umugambi mwiza kugira ngo ushobore kubaho urobanura. Ariko rero turashobora kuvukira mu gihugu tukisanga ata burenganzira, tutararaniwe, tutamerewe neza. Kubera iki? Kubera ingene ubuzima bw'igihugu buba butunganijwe. Rero Jesse nsanze umunyepolitiki, sinigeze nja mu migambwe kuva mvuka, ariko mfise umwitwariko wo kubona abantu babaho ubuzima bwiza bujanye n'ico Imana yabateguriye kugira ngo bashobore kubamo. Nasanze rero kimwe mu bintu bitubuza kubaho mu mahirwe mu buzima bwacu ni ingene uburyo bw'intwaro itunganijwe. Kuva mu myaka ya 60 ubundi bwikukira, twagiye tubona uburundi tugenda twisubiriza mu ntambara, mu nzangano, abantu bagapfa bazira ubwoko, abantu bagahunga bazira ubwoko, bazira imigambi, bazira intara. Ariko ivyo bintu siko vyari bikwiye kumera. Nuko umuntu wese yakwiye kubaho afise amahirwe aruraniwe muri vyose. Nico gituma hanagomba ngo turabe mbega ibijanye vy'intwaro bifise akahe kamaro mu bijanye n'ingene abantu bashobora kuroranirwa. Turi mu gihe ca demokarasi. Muri demokarasi ni intwaro iva ku benegihugu, hanyuma abayishinzwe kwitunganya kugira ngo batunganize abenegihugu baroranirwe neza. Nta mwanya mfise nateguye gusoma ivyo nateguye, nari kubereka ingingo z'umubwirizwa shingiro y'ingingo ya 17 yerekana ingene abashinzwe intwaro umwitwariko wabo wa mbere ari uko tubaho dufise amagara meza, tukabana mu rukundo, atahunga mugenzi we, atwumva ahagaritse umutima, tukaronka ivyo dufungura, tukarindwa ingwara, tukamererwa neza. Ariko rero byose bivana n'ingene imigambi itunganywa. Igihugu kigizwe n'ikintu citwa amategeko. Igihugu si igihugu kubera gusa ubutaka, n'ubutaka dufise aho bugarukira n'amategeko yavuye mu ngingo zashinzwe n'abari mu nama nshingamateka, baremeza ingingo, bafata amategeko atuma agenga ingene tubana n'imigenderanire tugira hagati yacu. Kubw'ivyo rero iyo abantu bariko baratora amategeko batazi ubuzima bw'umwe wese ingene abayeho, batazi ibibazo umuntu afise mu buzima bwiwe bwa misi yose, batazi ibihagaritse umutima w'ubuzima bwiwe ku munsi ku munsi, batora amategeko kumbura ashobora korohereza abantu bake, ariko ugasanga ari bagiye abantu bakiri bato bato. Canke akaba amategeko yorohereza abari mu migambwe gusumba n'abatari mu migambwe. Ndabe ngaha hagati yacu abanyamigambwe turi kumwe kandi turabakunda, kandi ndazi ko muri ngaha nabaje kumviriza, n'abaza guhengera tuvuye ngaha hagati baza kubakarira ngo mwagiye mu biki, nabo nyene bari ngaha kandi turabakunda, sivyo? Ariko abatari mu migambwe bari ngaha tuvuga amaboko turahana. Abatari mu migambwe murabona ingene muri benshi mwikomera amashi. Rero mwebwe ni mwebwe twaje kugira ngo tubaserukire kuko mumeze nkanje. Mwahisemo kutaja mu migambwe kubw'impamvu zitandukanye, kumbure kubera akazi mukora katabemerera, kuko ari abantu amategeko y'igihugu atemera ko baja mu migambwe, kubera ko kumbure mwabonye mu migambwe harabaye utuntu tw'amacakubiri bigatuma uvuga uti jewe ivyo muvume ngo sinobijamwo. Namwe murafise uburenganzira nk'uko babandi bari mu migambwe tubona mu minsi yo kwiyamamaza, nabo nyene bafise uburenganzira bwo guserukirwa mu ngingo zifata mu buzima bw'igihugu kugira ngo tutegure kazoza keza k'igihugu cacu. Rero uyu munsi amategeko y'igihugu aduha uburenganzira ko natwe tutari mu migambwe duserukirwa. Nahisemo rero guhaguruka kugira ngo ubwa mbere serukire abantu batari mu migambwe, ngerageze
kubazana kumva yuko bataza gutora abantu bazi ibibazo bafise kandi babazane kumva ingene bashobora kururanirwa mu buzima bwabo bwa misi yose mu kibano basanzwe barimo. Ni bandi uyu munsi mu mwaka w'2020 batoye abashinga amateka ni 2020 batoye abashinga amateka mu duzama abagiye gutora mwese mu duzama bwo turaba abatoye muri 2020. Okay, nabona mwese muratoye. Hari abantu batatoye hariya cyane mutiri kumwe. Reka mbaze abantu bose bagiye gutora n'abantu badakunda igihe nibajye bataduza amaboko. Abagiye gutora mu mwaka w'2020 turari 2020. Bana ko muri beza. Sawa. Twese twatoye abashinga amateka baduserukiye kandi Imana ibahezagire bakora ibikorwa bitandukanye byiza. Ninde muri mwebwe yabonye umushinga amateka yatoye aza kumuraba ngo mubaze ingene yofata ingingo mu buzima bw'igihugu? Nanu ninde azi izina ry'umushinga amateka bafitanye nimero ya telefone barabatelefona? Ubu ngomba gukora umushinga amateka muzi bababwiye ngo je ndani imbere yanyu nitwa nde? Numva ko muzi agapapuro mufise ngaho kariko inimero 2 zanje n'igihe vyogorana mwompamagara mukambaza canke badukorana bakabafasha kugira ngo bashobore kumenya ibibazo mufise. Ubu rero si ibyo gutora gusa ngo dutora abantu mu kirere, tugiye gutora abantu nitwahurira mw'ibarabara tubaze tuti mbega muri ko mukora kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza gusumba uko bwari busanzwe, kugira ngo ibintu mu kibano cacu dushobore gutera imbere mu buryo budasanzwe. Rero turagomba yuko muri kino gihe twitorera amazina y'abantu tuzi dushobora gushikira nabo bagaheza bakadusezerana kudushikira mu buzima bwacu bwa misi yose. Icya kabiri nuko dutegereza gutangura kuzana umuco w'uburongozi ngorora abandi. Ikintu kimbabaza mwarambonye nitoza mu 2020 ico gihe narababwiye aho twashoboye guhura mbabazwa n'ingene abantu umunsi cyo gusanga ari mu bibanza by'uburongozi abantu babatinya, bakaba abantu bateye ubwoba, bakaba abantu bakomera amashi gusa mugabo batitwararika umwitwariko w'umuntu umwe wese ku giti ciwe. Simvuze ngo ni bose harabikora neza cyane, ariko hari n'abandi amaze gushika mu kibanza cy'uburongozi umuciye n'uruhande umengo wakoze kosa. Ariko umuco w'uburongozi ngorera abandi nama nigisha amaze imyaka nigisha nuko umurongozi je ndi mukristo Yesu Kristo avuga ngo ukaba wifuza kuba mukuru w'umukozi wa bose. Kuba umuntu mukuru si kuba gusa umuntu abantu bakubona ko bamasi bakunama ariko bagukenera bagasanga umuntu uteye ubwoba. Uteza kuba umuntu yikoze ukorera bose kandi bakumva yuko bashobora gushikira. Ikindi gihambaye cyane nuko muri bijyanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu turafise uya muntu ariko aravuga cyane ndiko ndavuga naze afate mikrofone mwanje mfite ijambo ushaka kuvuga arenze urwamo naze afate mikrofone. Nagomba bongo twese bitwashira hamwe turubaka tukubahana kuko iyo abantu baduza nk'ibyo ko n'abakarura abantu baduza urwamo hari abantu bashaka kuduza urwamo kugira ngo berekane ko bakaze ariko atashobora kugufasha mu zanga misi yose aho ugasanga mu gutera ubwoba. Ariko turi ngaho kugira ngo twumvikane ko igihugu cyacu Imana yadufashije guhereye kuri nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu yabivuze itariki 9 hari Igitega amatora azogenda neza twubahana atamuntu n'umwe asuzugura umuntu ko ari wigenga cyangwa badahuje ivyiyumviro uzokwihenda akabirenga ko nyir'icyubahiro yavuze ngo azohangana nawe ku giti cyiwe. Nicyo gituma rero muri uyu mwanya twe dukora kugira ngo umuntu wese yumve ko afite uburenganzira bwo gushikiriza icyiyumviro cyiwe mu kubahwa atazize ivyiyumviro yumvira. Rero turagomba yuko biciye muri aya matora niwinjira mu kazu k'itora uhitsemo ushaka sinabanje ngo nimutora canke bariya ndi umwe muri benshi ariko uzoba ari karata y'itora maze ku nimero 27 umuntu ndatoye wa wundi nabonye wa wundi numvise wa wundi mfise nimero ya telefone yiwe wa wundi yigenga nkanje kugira ngo naho azoba ari mu n'amashinete karumwe ariko icyumviro ciwanje gishobore gushika maze kumbura abandi bacumvirize gitume dushobora twese kororanirwa. Nasubiyemwo navuze tugitangura jeke kibaza umutima wanje nukubona abantu bashobora kuba mu buzima bicuza kubona barabayeho n'abayibayemwo n'abaye mu buzima bugoye mu myaka ya kera kubera ingorane agenda ahura nazo.
rero iki ni igihe cy'uko twese dushyira ingufu hamwe aho tuva hose mu bice yose tuvamo tugashyira ingufu hamwe abaciye mu migambi bakazana ibyiyumviro byiza abaciye mu bigenda bakazana ibyiyumviro byiza tukubaka igihugu cyiza aho umuntu wese aheza akaroranirwa mu buzima bwe bwa misi yose kandi no mu kibano cyacu tugashobora kuroranirwa. Rero singomba kubarambira ko ari amasaha yatujanye twari twifuje kuza ngaha ngo duteramane dutambe dutarike dushigikirane. Hariho n'abantu by'ukuri bari mu migambi bari ngaha kandi baje umutima mwiza batanda kuvuga n'amajambo menshi baje kudushikira abaje bavuye mu migambi baje kudushikira mu tuzamako namwe tubakomera amashi abantu baje mu bavuye mu migambi ndabona abantu baje kudushikira mu komera amashi bakomera amashi abavuye mu migambi baje kudushikira naho buri mu mugambi n'ibizabuza ko nibagenda gutora ibintu naho Imana yedene ejo siri ukaja mu mugambi wa ntangora nini kuko twebwe twe dutora abantu kugira ngo bazoshobore kudufasha mu gutegura kino gihugu kibigihugu ciza dufashanye atanya gupfa atanya gukira atakubaho umuntu uhagaritse umutima. Rero byose birashoboka ariko bizova mu guhitamo kwawe bizovamwo mu guhagararira ukuri guhagararira intahe guhagararira urukundo hagati mu bantu tukumviriza umuco mwiza turiko turajamwo wo gukora byose atanumwe arya ugwara uwundi. Rero kico gihambaye cyane narangije ijambo nyamukuru ryazanye ngaho kubera ko twaje kugira ngo tuvugane tubasabe amajwi ariko kandi mbere ko ngenda ndarangije kwiyamamaza kugira ngo mumenye mugabo ndumva umutima wanje uri kuranyangira gatoya. Iyo ndavye abantu mu maso ndashobora kubona abantu iyo bariko baca mu biti bitari byiza batororaniwe mu buzima bwabo ariko kimwe mu bintu byahinduye ubuzima bwanje kwabaye gufata ingingo zo kubaho ubuzima no guhesha Imana icubahiro. Kuko nabwiye ndumwungere ndakunda gusenga kuko arakora ibyahinduye ubuzima bwanje. Rero nagomba nuvume ngo sinorangiza kuba nahagaze imbere yanyu ngo naje kurondera amajwi ariko nakubwiye yuko Imana igukunda kandi igufitiye umugambi mwiza kandi yifuza kuroranirwa mu buzima bwawe uko byari bimeze kose. Imana yagukunda igufitiye umugambi wo kuroranirwa mu buzima bwawe ariko ijambo ry'Imana nambarira muri Yesaya 59 nk'uko Imana nikubaye kugufi ngo nagiye gukiza no gutwikwaye ni gufunga uko nagiye kumva ariko n'ibyaha byacu ngo byadutandukanije n'inyonga zacu bituma yanga no kumva. Hari igihe tuba mu buzima twiyeraho uko twigombeye tudahesha Imana icubahiro tugakora ibitunezera tukibagira gukora iby'Umuremyi yadusabye ko dukora kugira ngo tumunezere ugasanga twama turondera kumererwa neza ariko tukavyica mu gukora ibitameze neza. Abantu ugasanga barankana abantu basanga baragirana umutima mubi ariko nashaka kugira ko Imana mu rukundo rwayo yese guhimbaza Pasika yiciye mu mwana wa Yesu Kristo yaraje arababara ku musaraba arapfa atwara intimba zacu atwara akabonge kacu arakubitwa aracumitwa arapfa kugira ngo adukure mu kamere k'icyaha aduhindura abagororotsi aduhindura abana b'Imana aduhe umutima mushasha adukure umutima w'ibuye adushire umutima w'inyama aduhe kugirana imigenderanire n'Imana kugira ngo biciye mu rukundo rw'Imana imitima yacu ihinduke maze dushobore kuranirwa dushobore kugira neza abana. Hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatanu nari mfuzi kubw'intambara nabuzavye ndi mu gisagara ndi mw'ibarabara ndagira ahantu numva umuntu yambwira ubutumwa bwiza ndatahura ko ntashobora kwikiza ndatahura ko nshobora kwakira ijambo ry'Imana rigahindura umutima wanje. Sinari kuba mpagaze ngaha sinari kuba naragiwe neza ngo nshobore kuba ndi muri ibikorwa byose ndiko ndakora iyo mba ntarafashe ingingo yo kwakira Kristo agahindura ubuzima bwanje agahindura umutima wanje akaba umutima mushasha. Byashoboje gushobora kugenda kuraba umuntu yariciye umuvyeyi ndagana ndamuraba mu maso ndamubwira ngo ko Imana yambabariye naje ndakubabariye nuko ntashoboye kubana aya mashure kubera nabuze umuvyeyi mu ntambara ndavuga nti nta mwana wawe azomburana uburyo bwo kuja mu ishuri cyafata abana biwe ndabarihira amashure naho yitavye Imana ariko yapfuye namubabariye kubera ko Imana nanje yambabariye irahindura umutima wanje. Uburundi nta kintu kizobukiza imyaka 60 imyaka 72 imyaka 93 n'umunani mu myaka yaheze 13 abantu barapfuye
bazira ibyiyumviro bitari byo, bazira amacakubiri atariyo. Icyo gihe turakeneye kugisezerera, twinjire mu gihe gishaje, aho abarundi babana bakundana, bafatanye mu nda, basabana imbabazi. Nicyo gituma imbere yo kumva hano hejuru uriyundiye uvyanse ntaco, ndagusavye ibintu bibiri. Icya mbere, Imana idusaba gusa ngo nitwizereshe umutima yuko Kristo yapfuye ku bwacu, tukamusezeranira yuko atubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, arahindura imitima yacu, adukubabarire ibyaha byacu, aduhe kuroranirwa, maze dushobore kubaho ubuzima bwiza. Rero ukaba uri ngaha, sinoza ngo nje kurondera amajwi, kuko aya majwi nayo kuntora ejo imyaka 5 igahera biba byahetse. Ariko nohitamo ko wabanza gutora umwe yapfa ku musaraba, kugira ngo nimagirana nawe isezerano azokwinjiza mu ijuru rengeye gusa ibyo kwinjira muri amashinga amategeko, cyangwa rengeye gusa kubona ubaye ubuzima busanzwe n'ungaha muri inosi. Ubwa kabiri, numve ngaho ufise umuntu ufitiye ishavu, umurazi mu mutima. Iyo ari umuntu yakubabaje ntimubabaye, nimubabara mu ijoro, we baryama yisinzirira. Iyo umurekuye niwe atatangura kubabara, wewe nawe ugacururuka. Numve ngaho tubabariye umuntu yakugiriye nabi, kuko niyo tuzokira tubakiza kino gihugu. Ninde muhizi ngaha naho buri umwe gusa avuga ati jewe ndabona ko mbaye ubuzima budahesha Imana icubahiro, ariko uyu munsi nagomba gufata ingingo yo kuganira isezerano n'Imana, imbabarire ibyaha byanje, shobore kugira ibyizigiro by'ubugingo budashira. Niba ari wowe ngaha muri kino kibanza, uduze ukuboko kwawe ndagufashe gusenga, ndagusengere nk'umukozi w'Imana. Tutahane gusa amajambo y'ivyo bya politiki, ariko utahe ubuzima bwawe bubaye bushasha. Ugara amaso yawe gusamaza n'ugikukuje, wiyumvire ku buzima bwawe. Shira mu isengesho hamwe nanje uvuga Mana yanje, uvuge cyane ndavuga uti Mana yanje, uyu munsi nditahuye, nari umunyabyaha sinashobora kwikiza, ariko menye neza ko watanze umwana wawe Yesu Kristo aza gupfa ku bwanje, azuka mu bapfuye kugira ngo atsindanishirize. Mwami Yesu, uyu munsi ndihanye, ndakwakiriye, indembenwa n'umukiza ubuzima bwanje, umpindure icare migisha, ivya kera byose bihere mu buzima bwanje. Urakoze kumbabariye, urakoze kungiriye ikigongo, kandi kunyakiriye mu bana b'Imana. Ndabisenze nabyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kana gusengera uhagaze uze kutuza ukuboko kwawe, banagirira amaso yawe udasamara. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubona n'abavukanye baduhaye guhurira hamwe, bumvise ijambo Mwami rito, ariko bakumva ko bakibwirana imigenderanire hamwe nawe. Ijambo ryawe rivuga ngo yizeje umutima katurusha akanwa kiwe azokizwa. Mwami, ingingo wafashe uyu munsi ihindure kazoza kabo, kuko byahindutse wa munsi nayifata. Mwami, ubuzima bwawe ntibuzosubire kuko bwari busanzwe. Abari yumvira urubanza mu mitima yabo, abari yumva umengo ntibabereye, bakira imbabazi zawe, baruhuke, bumve ko bemewe, maze nawe ubaremeye umutima musha nk'uko wabisezeranye, baranige mu buzima bwawe. Data, turakoze yuko tuzogaruka muri kino kibanza tutaje gusa kwigira iby'amatora, ariko tuje kwigira ubuzima bw'abavukanye bwahindutse uyu munsi, bavuga bati ingingo nafashe yatumye ubuzima budasubira kuko bwari bumeze. Urakoze ko mbese gusenga kwacu, turagukomeye amashyi y'Imana y'igitangaza, turagushize hejuru. Urakoze ko mbese gusenga kwacu, amen. Ninde muntu afise umuntu yamubabaje kuko nanje nagize uwambabaje mu buzima bwanje? Uyu munsi uramwiyumvira ko kumva umutima urakoreye. Nagusaba ikintu gito gusa, ubumbire uraza kuvuga izina ry'umuntu, sibyo? Uwo muri kumwe nakeneye kuryumva. Urabe uyu muntu mu byiyumviro byawe, hanyuma ufashe iri sengesho. Narabikoze byari byoroshye, ariko byarambuhoye gushika kungirira neza umuntu yangiriye nawe. Byavuye gusa ko nabivugishije akanwa kanje. Wewe wagiriye ukuboko nawe, uvuze ngo wewe naka, uca uvuga izina ry'umuntu gukora muzi, hanyuma uca uvuga ibikurikirana ndakubwira. Subiramo uti wewe naka, shiramo izina ry'umuntu. Uvuga kandi uti ndakubabariye. Ndazi ko nawe bigora. Subiramo uti ndakubabariye, ndakurekuye. Imana yanje nizomworera, si jewe nzokwihora. Imana yanje umutima
umubare muri Kristo igihe yababarira abariko baramubamba ushoboze nanje kurekura urya muntu ndakweretse kugira ngo nduhuke kandi Imana umugire neza nihana agaca bugufi. Urakoze kumbohoye, urakoze kumbaye mwidegeje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kanangize senga byakoretse ko uyu mwanya n'ubwiza bw'Imana buri hano naho twari twaje mwiyamamaza, ariko ndakunda gukorera Imana yanjye gusumba ibindi byose. Nabikuze utegera ibiganza byawe ikimenyetso cyo kwizera Imana. Sindakubwiye ngo hari ibintu bidasanzwe ugira uronke, ariko ngenda nakubwire mvuga isengesho gusa risanzwe, kandi ndizera ko hari ibitangaza bishobora kureka mu buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, nagushimiye kubw'umuntu wese yandeze amatwi muri uyu mwanya. Nagushimiye ko urukundo rwawe ruri hano. Nagushimiye Mwami kuri Imana igira imbabazi abaciye bugufi, ugakiza abo bose barushe n'abaremerewe. Mwami wikora intimba zacu kugira ngo dushobore kuronka akaruhuko. Mu mishago yawe niho twakiriye ingwara. Mwami watugiriye neza kugira ngo tubeho bwa buzima bwiza. Warabivuze ngo naje kugira ngo intama zibe ubugingo kandi zironke busagutse. Hari abatarose ibyo bafungura bikwiye. Mwami naseze ngo umuryango wuguruke. Hari abagwaye kumbura buze bashaka kwivuza. Igitangazo cy'ugukiza kwawe kibagenderere Imana. Kumbura hari abantu bariko baraca mu bwoba bwa kazoza, batabona iyo bazoba bari imyaka 20 imbere. Data nasenzera amenye ko ari we byizigiro by'ubwiza. Nasengeye kino kibanza, nasengeye Kanyosha, Musaga, hano hantu duhagaze, reka babone ikiganza cy'ukugira neza kwawe. Nagushimiye ko biciye muri aya matora, biciye muri bino bihe turimo, tuzabona kino gihugu kiba mu mahoro gusumba uko byari bisanzwe. Nagushimiye ko bimeze gusenga kwacu, ishimwe n'icubahiro ugaruke ko ubukungu n'inganji bandanye kuri ibyawe ubu n'ibihe byose. Tubisenze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, amen. Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Haleluya. Ndanezerewe naho naje kusaba amajwi, ariko narakoze igikorwa ca mbere nyamukuru canje gusumba ibindi ni kubona abafashe ingingo mu buzima bwabo. Ni bande bumva ko bafashe ingingo yo guhindura ubuzima bwabo? Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Darangije ibintu byari bijanye n'ibyo natanguriyeko, ariko ibyo natanguriyeko navyo ntimuvyibagire. Itariki 5 z'ukwa gatandatu ibinjira mu kazu kitora, urutoke rwawe rushire kuri 27. Nahima na Dieudonne Kuzimana umwe wamenye ufite telefone yiwe kugira ngo azogusekire mu nama nshinga amateka. Singiye kurondera akazi ndagafise gakwiye, umushahara ngiye kurondera ndafise uburyo, ariko kugira ngo natwe twese duserukirwe n'abantu dushobora kwiyumvamo. Icyo gituma ndabasaba ngo tubikore mu rukundo, ntagire urya ugwara uyundi, utizera ibyo wizera umutahure. Mwakoze musure imirimo yanyu. Ejo tuzobandanya, tuzobabwira tuzohurira, murahawe ikaze. Kumbere tuba turi mutugeze mu za Kibenga, Kinindo, tubane tuye gushimira indongozi z'igihugu zaduhaye akaryo. Shimira cyane, mufashe dukomere amashyi musitanteri w'intara, abakomene muha twakoranye neza, abashinzwe umutekano mwese mwakoze neza. Amasaha arageze turarangije. Undabirire muri naho mutazi nanyi umukwite maze high five n'ibiganza ati Imana igehezagire, wakoze kubana natwe. Reka turangirize hano.